Imana yarasezeranye kwabo yatoranije bagenda bagwana intambara nziza bakanesha. Yesu yavuze ngo unesha nzomwandika kwa mazina yanje 3, izina rya mbere n'izina ry'Imana yiwe, icompa ukazokwandikwa kw'izina ry'Imana yacu. Ati izina rya kabiri umuntu anesha nzomwandika kw'izina ry'umugwa w'Imana wanje Yerusalemu musha w'ururu kuva ku Mana, icompa nawe ukazogira mu ruhanga izina ry'umugwa w'Imana. Amen. Atashira kw'ikindi ngunesha beneda nzomwandika kw'izina ryanje risha. Ibintu numvise bindenze cane, Simoni cotuma abantu barondera yandi mazina yo mw'isi ngo ngomba kwitwa naka mugakamatana n'ivyaha. Yemwe abatoranijwe, yemwe abumva ijwi rihamagara, muze twitegure igihe Imana izoba iriko irandika amazina ku bandi. Natwe batwandika ati izina ry'Imana, izina ry'umugwa wanje, izina ryanje risha. Abakozi twandikweko, abaririnzi mwandikweko, hariya mwandikweko. Tuzoba turi mu gikorane c'umunezero twambaye amazina asa, tuzoba dusa. Erega hamwe ikoraniro ntidusa, harimwo abubahwa cane batandukanye, ariko kuri uwo mugwa, kuri ca gisagara ciza, turafise igisagara hariya ku Mana, turafise igisagara cubatswe n'Imana, umugezi n'umwubatsi n'Imana. Ico gisagara kizohoraho kandi n'abakibamwo tuzohorana n'Imana. Ndakwifurije gutoranywa n'Imana, wumva ijwi riguhamagara, witaba uguhamagara kw'Imana. Amavuta warobanujwe uyarinde nta nuko umuduhu. Ndabifuriza ko tuzobana mw'ijuru, ndabifuriza ko muzobana na Yesu, ndabifuriza iri zina rihoraho. Amazina yo mw'isi yose azibagiranwa, abanka Imana ntibayisenge bazopfa bose ntibibukwe. Mbega uragomba kwitaba ugutoranywa n'Imana, uragomba kwitaba uno muhamagaro w'Imana. Hari igihugu ciza twasezeraniwe n'Imana, haracari Imana itanga inkomezi. Umaze imisi utsindwa, mwari musereje baritegura, umaze imisi utsindwa, umvise inkomezi nk'iz'umusiba. Imisi yose uratsindwa, imisi yose uraneshwa, ariko hari Imana iguhamagara yo guhindura, ukagira inkomezi nk'iz'igisekuzo gishasha gikarishe. Abasore bagakariha, abigeme bagakariha, natwe abavyeyi tugakariha, imisozi tukayihuragura. Umuntu w'Imana Yehu yari nk'igisekuzo gikarishe, atururuza ubukari bwa Yezebeli. Harakenewe abantu bakarishe batururuza ibiza mw'isi. Ninde? Ni wewe witaba umuhamagaro w'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu ikete rya mbere Petero yanditse mu gice ca 2, turahera hajya ku murongo w'9 avuga ngo ivy'ihanga ryera. Tumaze imisi tuganira kuri ano majambo, aho twahagaze cane ku gutoranywa n'Imana. Twarabonye ko Imana ifise uburyo bwinshi itoranya abantu bivanye n'ibikorwa igomba ko bayikorera. Harabitoranya ibahamagaye mw'izina, nkuko yahamagaye Aburahamu, nkuko yahamagaye Samweli, nkuko yahamagaye Gideyoni n'abandi. Umuntu akumva ko Imana imuhamagariye igikorwa kanaka ngo agende gukwiza ishimwe ryayo. Twarabonye kandi ko Imana itoranya abantu mu kubasuka kw'amavuta hagati y'abagenzi babo, kugira ngo nabone bamenye ngo uyu muntu aratoranijwe n'Uhoraho
kandi hari igikorwa Imana igomba kumutuma. Niko yabigiriye Sawuli igihe umutoranya mu bandi basore benshi cane, niko yabigiriye Dawidi igihe umutoranya, niko yabigiriye Yehu igihe umutoranya, n'abandi benshi bagiye barasukwako amavuta kugira ngo bakwize ishimwe ry'Imana ibahamagara. Twarabonye kandi ko Imana ishobora gutoranya umuntu biciye mu kuvyura muri we umuhamagaro udasanzwe, ishaka ridasanzwe, urukundo rudasanzwe rw'igikorwa c'Imana. Umuntu akumva ntiyorya atagiye kugikora, kumva ntiyosinzira atabikoze, akumva nta bindi yokora ibyo bitaraja mu ngiro. Ari naho Yeremiya yavuze ngo n'igihe ngombye gucereza hari umuriro waka muri jewe bikanyankira nkanduka n'ubundi nkagenda. Twavuze ngo uwo muriro uba uri mu muntu, umuntu arakwiye kuwuzigama kugira ngo gutoranywa kwiwe n'Imana gushishikare kugaragaza ibikorwa bihesha ishimwe Imana itoranya abantu. Twaranavuganye kandi ngo Imana iratoranya abantu iciye mu bakozi bayo, kabatuma ati naka genda mu muzeze kurongora kino, genda mu muzeze igikorwa c'isuku, genda mu muzeze protokole, genda mu muzeze korale, genda mu muzeze abasenzi, genda mu muzeze iserire y'abantu batatu, iserire y'abantu bane. Byose biba bivuye ku Mana, kuko hari ibintu Imana ibigomba gukora iciye muri uwo muntu, ariko ikabikorera abantu bayo. Aho Pawulo yaciye abwira Timoteyo ati ntukengere ingabire iri muri wewe waronse kubwo kurambikwa kw'ibiganza n'abakuru. Mbere twavuze ngo umuntu yo kwama kumbura vya biganza by'abakuru, tinataco numva niyagiriza n'ubu ngomba ngende bandambike kw'ibiganza, kuko muri ivyo hari igihe Imana iba yateguye ko uwo munsi uhakura ingabire. Imana ishimwe cane. Si kera n'ejo twarabonye ngo igituma Imana itoranya umuntu, iramutoranya kubera imukunda, si uko twari beza. Kuba twicaye ngaha, mwicaye ngaha mufise ibikorwa bitandukanye n'ingabire zitandukanye, si uko umuntu yari mwiza, ariko twatoranijwe kubw'urukundo Imana ikunda abantu bayo. Ibyo biratuma umuntu ataco yo kwishimira, kwavuga ngo ico ndi n'ibyo mfise n'urukundo Imana inkunda. Bituma twaririmbye ngo yabanka Imana ntibayisenga bazopfa ntibibukwe, ariko iby'urukundo rw'Imana ibyo bizogumaho. Twaranavuganye kandi ngo Imana iratoranya umuntu kuko yibutse indahiro yarahiye ba sogokuruza, uhereye kuri Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo. Hari indahiro yagiranye nabo, aho yabwiye Isaka ngo no mu kigoyi naho nzokuzigama, ngo kuko sinzorenga ku ndahiro narahiye so Aburahamu. Ubu bwiza dufise nuko turi mu ndahiro y'Imana. Ubu munezero dufise turi mu ndahiro y'Imana. Twavuyanye ngo naho tutoba bizigigwa, yoko yirahiye igashiraho indahiro, igihe cose ishengero rikiri mw'isi izokwama izigama bayo, izokwama ibambika, izokwama ibagaburira, izokwama ibarinda, kuko yarirahiye. Twaratoranijwe kubw'iyo ndahiro Imana yarahiye kera cane. Aha ku murongo wa mbere, kete rya mbere Petero yanditse, kisha kabiri ku murongo wa mbere, ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabashira mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Imana ishimwe. Uyu munsi ndongera ko ibindi bitatu bigaragaza intumbero yatumye Imana idutoranya. Imana yaradutoranije, kandi n'uno munsi iracatoranya abantu kugira ngo yihumanurire ubwoko. Hagati mw'isi y'abantu bariko barandura, hagati mw'isi mu bantu bariko barahumana, Imana irakeneyemwo generation, irakeneyemwo urunganwe rw'abantu bera bejejwe bagenda bayigororokera, igakorana nabo
igashitsa ukugomba kwayo mu isi y'abariho bose. Imana nuno munsi iratoranya abantu ikamuhamagara kugira ngo imuhindurire kahise. Twasomye ngo kera nta bantu mwarimwo, ngo ariko none ubu muri abantu b'Imana. Seve ya kahise ivuga ngo nta bantu murimwo, ni Imana yonyene ishobora kuyihindura ikamwandika ku yindi seve ivuga ngo uri umuntu w'Imana. Hanyuma nza kuvuga Imana iratoranya abantu kugira ngo yerekane ubwiza bwayo, ibashire hejuru, ibakuze. Abanka Imana ntibayisenge, abo naho boba barashizwe hejuru mu isi bazopfa ntibibukwe, ariko abakunzi b'Imana abo yatoranije abizobashira hejuru kandi bazohoraho ibihe byose. Turagiye ku cambere, gusubira mu Vyagezwe 14, gusubira mu Vyagezwe 14 turaba ino ntumbero yo gutoranywa n'Imana. Gusubira mu Vyagezwe 14 duhera ku murongo wa mbere. Gusubira mu Vyagezwe 14 duhere ku murongo wa mbere. Ibizira n'ibitazira kuribwa, mwebwe muri abana b'Uhoraho Imana yanyu, ntimukikebagure ku mibiri yanyu canke ngo mwiharanguze ibimwerere mu bitwariro kubw'uwapfuye, kuko muri hanga ryera ryarobanuriwe Uhoraho Imana yanyu, kandi Uhoraho akaba yarabitoranirije mu mahanga yose yo mu isi kuba ihanga yiharije. Gatatu, ntimuzorye ikintu na kimwe kizira. 21, ntihazogira ikintu na kimwe cipfiriye murya, ariko mushobora kugiha uwo munyambukira abiwanyu akaba ari wakirya. 22, ntimuzobure gutanga ica 10 cyo byo mwejeje ku mbuto mwateye, uko imirima yanyu izokwera uko umwaka uheze. Imana iratoranya umuntu kuko ifise imigabo yo kwihumanurira ubwoko, irafise imigabo yo kuronka abantu ikorana nabo mw'isi. Ntaworinda kubibasigurira, ndazi ko muri abahanga muraba byinshi, murabona ko isi iriko irononekara cane. Abantu bindiga bakimanika, igitigiri kiguma kiduga. Abantu biyononesha ibiyayura mutwe, igitigiri kiguma kiduga. Abantu bagirira nabe bagenzi babo, ama violence, igitigiri kiguma kiduga. Abantu barimwe impwemu yasewe ikibi y'ubwihevyi, abantu batwara idarapo mu kwiheba, igitigiri kiguma kiduga, kugira ngo ibikorwa by'umwasi birushirize kugwira. Mu mutima w'Imana hamyemwe imigabo yo kwihumanurira ubwoko mw'isi, kugira ngo ivuge ngo hariya ndahavise umuntu yera, ndahavise umuntu w'umuco. Mu gihe umwiza uri kuraza mu mahanga, Imana irakeneye gushikana y'umuco, kandi uwo muco uzoshikayo uciye mu muntu Imana yatoranije. Ni wewe ni jewe dutwara uwo muco tukawushikana ahantu hari umwijima. Imana irakeneye ko ahantu hari umururazi ishikana y'umunyu, abantu bagasosegwa, abantu ntibame mu ndyane. Amahanga ariko aragerageza ngo abantu babane mu mahoro, ariko icaha kikiri ku ngoma ntibizokunda. Ariko ico Imana ikora, iratoranya abantu bayo ikabuzuza umunyu. Mu muryango urimwo abantu bagwana, ugasanga harimwo umuntu umwe atekereje. Mu gihugu hariya muri karatiye, hariya ku kazi, uri kuragenda ukagera ahantu ushika utubu wewe aranduhuye, kuko Imana yaramutoranije imwuzuza akunyu.
ntawo basigurira ibijanye n'iyarara ini Bujumbura, mu guciye ahantu hari iyarara ntihahumura neza, hamota nabi, haranuka. Mu gihe ibyaha biriko biraduga bikoresheje kunuka cyane imbere y'Imana, Imana nayo irakeneye kwihumanurira ubwoko buyambaza bukayisenga, amasengesho yabo akaduga ari umubavu mota neza, Imana ikanezerwa ngo ndafise abantu mw'isi. Imana irakeneye kwihumanurira ubwoko hariya mu nzi wawe buyihimbaza, bakazana igicu ciza mu nzu, batuye umwana wanje aranduhuye, batuye userugo ntiyashoboka mugakubera umudamu abantu bararemye, batuye umudamu ntiyashoboka mugakubera serugo ari umuntu w'Imana, ari umuntu yatoranijwe, ababanyi bakarema. Imana iratoranya abantu kugira ngo yihumanurire ubwoko bushobora gutwara akamoto keza. Twakuze batubuza kwica umuserebanyi, batubuza kwica igikere, kugira ngo dukorane umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe. Ariko uno munsi kubera ibintu abantu baraba, n'umwana butavuga ngo ndakugirira ndakurasa, kubera ibintu abantu baraba. Umwana mutoya w'iwanje sinzi ahantu yaciye, ngire yabonye filime z'aba abantu barasana. Umunsi umwe ngiye kukaza acambwira ngo papa ntisa ngo urazonzanira ka kantu, ngo hanyuma ngo nanje abana baza baramburuga ngo nzogira kamwe gusa ngo turi. Isi iriko irononekara, twobishira ku mutima tutobishira ku mutima, Satani arakobeje amenyesha abantu biwe ivy'ibwina. Imana nayo irarushirije, iriko iratoranya abantu ibeza kugira ngo bakorane umutima w'impuhwe, umutima w'ikigongwe. Umuntu abona umuntu agize isanganya akumva aragize ikibabagwe, umuntu yumva bapfuye akumva aragize ikibabagwe, umuntu agira kwa muganga akabona abantu bagwara igihe kirekire akumva aragize ikibabagwe. Umutima w'impuhwe naho uri kurahera mu bantu, Imana irafise abo yitoranirije, ishishikara kuremamwo umutima w'ikigongwe, kuko nayo ni nyakigongwe. Bivuga ngo umuherezi dufise ngo si utababarana n'abantu, ngo muga kubera nawe yageragejwe azi umubabaro ico arico, arafise uwo mutima wa compassion, w'imbabazi, w'ikigongo, w'impuhwe. Imana rero atoranya abantu kugira ngo yihumanurire ubwoko, imenye iti hariya ndafise y'umutima w'impuhwe, ndafise y'umutima w'imbabazi. Ikinyoma kiriko kirarandagara cane mw'isi. Umuntu aritaba ari muri bisi ari mu Kamenge ngo ndaja buse ntangwa ngo ndagushikire muri ville, kandi nta n'umutima usimba, oya kuko byaramaze kuba style de vie mu bantu. Imana iritoraniriza abantu kugira ngo ibarememwe umutima w'ukuri. Abizigirwa mw'isi baracariho, naho umaze imisi yambukirwa n'abantu, abizigirwa baracariho, kandi n'uno munsi Imana iracatoranya. Uko yahamagaye n'ubu iracahamagara. Yagendeye Onesimo ikamuhindura ari umuntu atarimwe umutima w'ubwizigirwa, ikamwuzuza ivyizigiro. Yagenda na Filemoni ikamwuzuza ivyizigiro, nawe izokugendera ikuzuza ivyizigiro kugira ngo uyikorere neza. Paulo aganiye na Onesimo aramwuzuza umutima, acamurungikira Filemoni. N'ubu iracatoranya abantu ikabuzuza umutima w'ukuri, ikabuzuza umutima w'ubwizigirwa. Wandikiye Abanyefeso yavuze ngo abantu hari igihe bahinduka ngo bakabibitimbe. Ni mu Banyefeso mu gice ca 4. Mu gihe hari abantu batimvye, murazi n'ingene babita, sino bivugira ngaha. Imana yafise abantu boroshe. Imana ishimwe. Yabwiye Ezekiyeli ngo Abisirayeli bakura mu mutima ukomeye nk'ibuye, ibashire mu mutima woroshe nk'inyama. Nuko gutoranya kw'Imana. Umaranye iminsi umutima ugumye, umutima watimvye, nuno munsi Imana iracatoranya. Woyemera yo guhindura, kagukura mu mutima ukomeye nk'ibuye,
kagushira mu mutima woroshe nk'inyama, umutima ushobora kuba mu bugingo, umutima ushobora kuba mu buzima. Impamvu yo gutoranywa kwacu nuko Imana ikeneye kwihumanurira ubwoko, kuko nayo ari yera, irakeneye abantu bayisenga bejejwe. Uko igihe ca Nowa ingeso z'abantu zononekaye mw'isi, Imana irababara, iricuza ico yaremeye abantu. Mugango iravye isanga hari umuntu yitwa Nowa, umutima wiwe ushimwe imbere y'Imana, naho wobona umenga ibibi vyagwiriye, nabona babwire ngo hariho abantu bazigamye imitima, kuko hari ico bavuganye n'Imana, n'ubu imitima yabo ihimbariye Imana. N'ibiriko iratoranya kugira ngo bashishikare gutabara amahanga. Kw'ishure Imana irakeneye gushikayo, ishikane wa mutima w'imbabazi, wa mutima w'impuhwe. Mbega ninda zowujanayo n'umunyeshuri ariko aranyumviriza. Hariya mw'isoko Imana irakeneye guserukayo, ubumwana bwayo bugaserukayo. Mbega ninda zoyijanayo n'umudandaza ariko arankurikirana. Hariya mu mabiri atandukanye Imana irakeneye kugaragarayo, aho umuntu yinjira kumva araruhutse. Ninda zobijanayo ni wewe n'ubu ufise imfunguruzo z'ibiro uri kuranyumviriza. Imana iragomba ngo uyemerere igutoranye, ibane nawe. Ibiro vyawe ntihaba ahantu hateye ubwoba, aho umuntu bamutuma ngo genda kwanaka, umutima ugatangura kumuseka, mugavuga ati ntaco mba, aranyakira neza. N'abantu Imana yatoranije kugira ngo mu bizu binini binini abantu bakoreramwo habemwe ibiro kimwe, bibiri, bitatu, umuntu agenda akaruhuka. Hariya mu muryango Imana irakeneye ko abantu baruhukira. Mbega ninda zoruhura abandi? Ni wewe serugo, ni wewe inarugo uri kuranyumviriza. Imana iratoranya umuntu kugira ngo imuhindurire kahise. Itanguriro 32. Harabaturirimbiye kare ngo ivyakahise kawe si vyiza, ngo mugabo ngo tunganya ubu utegura ivyakazoza. Birashoboka kuko n'Imana ihamagara abantu. Itanguriro 32 turahera ku murongo wa 22. Turasanga umuntu w'Imana yitwa Yakobo. Itanguriro 32 duhere ku 22. Yakobo anigana n'umumarayika w'Imana, avyuka muri iryo joro, ahitana abagore biwe bompi, incoreke ziwe zose n'abana biwe uko ari 11, ajabuka icambu ca Yaboki. Arabajabukana, abajabutsa uwo mugezi, ajabusa n'ivyo yari afise vyose, maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana, bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye, akora ku ngingo zifatanya ifyinga n'itako rya Yakobo, imero y'itako ryiwe rirahinyagara bakiriko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati, ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati, sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati, witwa nde? Ati, ndi Yakobo. Aramubarira ati, ntuzosubira kwitwa Yakobo namba, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Imana iratoranya umuntu kugira ngo imuhindurire kahise, kandi hindure n'akahise ku muryango wiwe, itegure kazoza kurunganwe ruzomukomokako. Muramuzi Yakobo avukana na Esawu, murazi ingene vyagenze, akagunga murumunawe umuhezagiro. Mu bwenge ntangere bagiye na mama wiwe, yambara urusato rw'impene kugira ngo se niyamukabakaba yumva umenga neza, kuko wese ngo yarafise ubwoya bwinshi ku maboko. Ngira arahindura n'ijwi, caragenda imbere ya se, saramuhezagira, twaye umuhezagiro twaruwiwe. Usonya bagenda barasigurira izina rya Yakobo. Uravye n'igihe avuka ngo yaje afasha agatsintsiri ka munawe. Abantu mwakinye umupira canke mwarabona bakina umupira, umuntu ari kariruka bakamukubita ugatsintsiri, mbega bigenda gute? Arakomeza, agwa nka hariya. Yari umuhinga mu gutegana imyereko, yari intonyotsi. Umuntu afise amayeri atuma mugenzi wahomba mugabo wakunguka. Murabizi n'igihe yari kwa Labani, yari afise ubupfindo bwiwe akoresha.
intungwa zikagwira ku ruhande rwiwe, kwa sebukwe ari we inarume ntizigwire, abimaramwo igihe. Ariko ndakunda Imana kwitatureka ngo dupfire mu buja. Imana ntitureka ngo dupfire mu buzimire, yama igomba kuduhindurira izina. Umaranye iminsi izina ry'intonyotsi, umaranye iminsi izina rya Yakobo, no munsi Imana yagomba kuguhindurira izina. Yakobo ngo agiye guhura na murumuna we Esawu, ngo agera ahantu harajabutse ibintu byose yari afise, abagore biwe, abana biwe, inshoreke n'ibintu byose, ngo asigarayo we bo n'Imana. Urakeneye kwakira iriganuke nk'igi wawe, wumve ngo ndiko ndayaga n'Imana igomba kumpindurira izina, guhindura kahise k'umuryango wanje. Muri Bibiliya yiwanje navuze ngo aya majambo n'ayabaserugo, twohinduza kahise k'ingo zacu, abana bacu bagakurira mu muhezagiro, bagakurira mu mugisha. Ngo anigana n'uwo mugabo ijoro ryose, kwera Imana itabura uko ibigenza, iraza ahantu dukora tukoroha. Umaze iminsi unigana n'ijwi rigutoranya, rikwingingira kwihana, rikwingingira guheba ibyaha, rikwingingira guheba ingeso mbi, rikwingingira guheba ibyiyumviro bibi. Uno munsi emerera Imana ikuneshe, emerera Imana ikuganze, emerera Imana igutsinde. Yakobo byaramugoye kwemera kugeza harinze guhinyagara. Agakiza twakira uno munsi ntiturinda guhinyagara, kuko ni ku buntu. Bitubwira ngo uwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uwo ari we wese, yaba umurundi, yaba umunyamahanga, yaba uwize, yaba ubutize, yemeye kwakira Yesu arakizwa. Nturinda guhinyagara, oya, uremera gusa ati nditavye Yesu. Niwa murimbyi yavuga ngo mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe n'amaraso, ngo nditavye nawe unyoze untunganye. No kwitaba gusa. Ngo wamaze kumukora ku mfyinga y'itako, Yakobo acaraca bugufi, ngo acaramubaza ati witwa nde? Hari igihe umuntu atamenya izina ryiwe, hari n'umuntu yirengagiza izina ryiwe kandi arizi. Abarundi barashobora kutwita amazina anyuranye nuko turi. Barashobora kumwita mugira neza, mugara umuntu mubi adashoboka. Barashobora kumwita kamikazi, mugara umuntu mubi adashoboka. Uwo barimo yitwa uko ambabare n'ukuri. Nabivuze ndaba mwibati. Nahisemwe amazina. Ariko mvuga ngo umutima wawe urakubwira ingene witwa. Uri mu muryango wawe, umutima wawe urakubwira ingene witwa. Uri imbere y'uwo mwambikanye impeta, umutima wawe urakubwira ingene witwa. Kuri umwizigirwa cyangwa utari umwizigirwa. Uri ku kazi kiwawe canke kabandi, hari ukuntu umutima wawe ukwita, kandi iyo ntahe niyo ukuri. Uragomba ko iyo ntahe ihinduka, nta wundi yoshobora kuyihindura. Ni Imana itoranya umuntu igomba kumuhindurira izina. Yakobo ntiyahishije, yaje bati ni jewe nyene ndi Yakobo, ndi intonyotsi, ndi umugizi wa nabi, naho ndiko ndanigana nawe ngomba umuhezagiro. Kubera kuno musi abantu bo kwinyegeza muri bya bibi byabo, mugabo batokwifuza uno muhezagiro w'Imana. Imana nanje wompindurira ibihe, umuryango ukagire kazoza gashasha. Uwo muserugo arahishurirwa ikintu. Abapapa mu nyumva icomana ngo mugahishurirwa bino bintu. Umuntu akumva yoniganira umugisha w'Imana. Harabanikana bakwegera umuryango mu buzimire, kuko bariko bakwega ibintu atari ibyabo, bariko bagenda mu ngeso mbi, kandi ico umuntu abiba aragisarura. Uri kurabiba ingeso mbi mu muryango urazisarura.
ariko abantu boniganira umugisha w'Imana. Ati Mana umugisha, Mana umugisha, Mana umugisha, singure ko utampezagiye. Ati witwande ndi Yakobo, ati uhere uno munsi ntuzosubira kwitwa intonotsi, wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana ukanesha. Abandi bashavuga ngo numuganwa ari kumwe n'Imana, umuntu ari kumwe n'Imana. Mbega ukase ntigahindutse. Twasonye ngo kera nta bantu mwarimwo, ariko ubu muri abantu b'Imana. Nivyo Petero yibukije barya abantu. Ubu umuntu w'Imana. Ni Imana ituhindurira amazina. Igihe Yesu ariko aratoranya abigishwa, hari abo yatora baroba abantu, ati nimunkurikire muroba amafi, ejo muzoroba abantu. Hari abatoranwa atarabizigirwa, ejo bagahindurwa abizigirwa. Hari uwatoranwa ari inyererezi, ejo agahindurwa umuntu w'umupfasoni. Mu Baroma igice 8, mu Baroma igice 8, muri Kristo Yesu turahinduka tukakira ubwiza. Ishusho y'umugizi wa nabi ikatuvako, ishusho y'umunyabyaha ikatuvako, tukakira ishusho ya Kristo. Abanyefeso, Abaroma 8:29. Bicompa Imana ikaguhindurira izina. Abaroma 8:29. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, abo yabahamagaye yarabasindinishirije, abo yasindanishirije yabahaye ubwiza. Ugutoranywa kwacu muri Kristo Yesu kutwambura ya shusho y'umuntu mubi, umuntu wa kera abozwa n'ivyifuzo vy'umubiri, tukambara ishusho y'umwami wacu Yesu Kristo. Aho haba habayeho guhinduka vy'ukuri, haba no mu byiyumviro. Ho kenshi biduseruka k'inyuma biba byavuye mu byiyumviro by'iwacu. Bya byiyumviro bibi byari byaranduye biravamwe mu muntu, kubera twakiriye umwami wacu Yesu Kristo. Umuntu akagira ibindi byiyumviro bizima bimurema, akagira ishusho nk'iy'umukiza. Hariya muri Yesaya mu gice 41, aho n'ingene Imana yabwiye Yakobo ko yamutoranije imukura ku mpera z'isi. Mu gice 41 ku murongo w'8, umuntu aza avuye kure cyane, ariko nta kure Imana itoshika ngo ikure y'umuntu, kuko hose nahayo. N'uwari mu ntama kure yaramusanzeyo aramutoranya. Nta kure Imana itotora umuntu. Nakuro umwami w'Ubuperesi yaramusanzeyo ari mu gihugu c'abanyamahanga, iramutoranya ngo aze kubaka i Yerusalemu. Nta kure. Hari igihe muravuga ngo twe turi kure, naramaze kuja mu byaha byinshi, Imana ntiyo bikinkiza. Oya, nta kure Imana itosanga umuntu. Niyaca bitumira kumvisha rino jwi riguhamagara ngo mbega uragomba ko nawe nguhindurira izina. Yamuhamagaye imukuye kure. Wandike Abanyefeso yavuze ngo twari kure y'Imana mu buja, ataco twizigiye kubizoba, turinjabuka ku masezerano y'Imana, ngo turi mwisa tamana rurema dufise, ngo ariko twigijwe hafi n'amaraso yande. Bakunda kuririmba ngo twari kure y'Imana, turindiriye igihano c'urupfu, twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu, muriwe Yesu abahezagire. Twigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Nta muntu apfukira hafi y'umusaraba, kuko isi yose yuzuye umugararizo, ariko twigizwa hafi n'amaraso ya Yesu. Yakobo wari kure, agiranywa n'umusiba, ikintu c'intege nke, atankomeza igifise, umuntu ari vulnerable, atsindwa kenshi, yamagwa vyuka. Imana ikamutoranya, ikamuhindurira izina, aho ngo umusiba usigara ukora ibikorwa nk'iby'igisekuzo, nka za mashini zisekura amabarabara. Ni ibintu by'igitangaza uku gutoranya kw'Imana. Namba umusiba
umuntu w'intege nke yotoranywa agahindurwa umunyenkomezi agakomera nka kompagitore niyo tuzi itsindagira ibarabara ngo agahuragura imisozi akayinoza. Ico tumutifuza gutoranywa n'Imana wiguhindura izina ni giki? Ko nawe uguvyuka iramutoranya imuhindurira izina. Imana iratoranya abantu bayo kugira ngo ibashire hejuru, ibarutishe ayandi mahanga, yerekane ubwiza bwayo. Gusubira mu Byagezwe 26. Nawe aho tuza gusozera uze kwitaba ijwi riguhamagara kugira ngo iguhindurire izina, iguhindurire kahise ku muryango, kahise kishirahamwe ukorera urongoye, kuko hari ukuntu barizi uno munsi bivanye na wewe, ariko kwemera Imana iraguhindurira naryo rikagira iteka. Gusubira mu Byagezwe 26 ku murongo wa 18. Gusubira mu Byagezwe 26:18. Kandi Uhoraho nawe uwo munsi yatuye ko muzomubera ihanga yiharije nk'uko yabasezeraniye. Nuko mukwiye kwitondera ibyagezwe byiwe byose kugira ngo abasumbisha ayandi mahanga yose yaremye muyarushe gushimagizwa, kwamamara no kubahwa, mubere Uhoraho Imana yanyu ihanga ryera nk'uko yavuze. Itanguriro igice ca 12. Itanguriro 12. Imana iratoranya ubwoko bwayo yiharije inyegu yabo. Imana iratoranya umuntu kugira ngo imuhindure izina, ihindure kahise uko yabigize kuva kera n'ubu iracabikora. Kandi Imana iragomba ko abantu bironkera izina rihoraho, izina rya rurangiranwa, abantu bakaba bamamaye, bakaba ubwoko bukomeye. Itanguriro 12 ku murongo wa 1. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu no mu bwoko bwanyu no mu nzu ya so uje mu gihugu nzokwereka, nane nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogira umugisha ku bwawe. Aha mu gice ca 11 ku murongo wa 4 baravuga bati nimuze twiyubakire igisagara n'umunara uzoshike kwijuru kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa, ntidusabagire mu isi yose. Maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Aha ni muri kahise mu gihe ca sogokuru Aburahamu, amahanga mukikije yigiriye inama ingene boba celebre, ingene bo kwironkera izina rya rurangiranwa. Bati tugira twubake umunara kandi uzodugushike mu ijuru, ntituzosubira gusanzara, tuzoguma tuba hamwe, bimenyekane ko hari abantu bari mu gihugu kimwe kandi kidashobora kunyiganga. Baca bafyatura amatafari, barondana n'ibikoresho byo kubaka kugira ngo bubake baduge bazoshike ku ijuru. Imana irabona ubwo bwibone buduze mu bantu, ngo iciramanukana no kuraba ibikorwa abantu bariko barakora. Biravuga iti aba bantu k'umutima wose uri kwa kino gikorwa barashobora kubikora, reka turoberanye indimi zabo. Ngo iciyoberanye indimi zabo, uwo mugambi ucura fafana. Mu mitima y'abantu harimo kwipfuza ibihoraho. Mu mitima y'abantu harimo kwifuza ko umuntu yomenyekana ko yoba rurangiranwa. Mu mitima y'abantu harimo kwifuza kuramba cane. Mu mitima y'abantu harimo kwifuza ko ibikorwa by'umuntu byoshigwa habona bikamenyekana bati ni naka yabikoze. Imana ishitoranya umutima wa Aburahamu, va mu gihugu c'iwanyu, uve mu bwoko bwanyu, uve mu nzu yanyu, ugenda aho nzokwereka. Rya zina abandi bariko bararondera je nzoriguha. Kwa kuba rurangiranwa abandi bariko bararondera jewe nzobiguha. Wa mugisha abandi bariko bararondera jewe nzowuguha. Mu Mana hari umuhezagiro, mu Mana hariyo kubahwa,
mu mana hariyo gushigwa hejuru, mu mana hariyo kubihanga rikomeye. Uwandikiye Abanyefeso mu gice ca mbere guhera ku murongo wa 3 yavuze ngo Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo iragahezagirwa, ngo yabahezagiye imihezagiro yose y'ahantu ho mw'isi, y'ahantu ho mw'isi, y'ahantu ho mw'isi. Imana iragahezagirwa beneda, yabahezagiye imihezagiro yose y'ahantu ho mw'ijuru. Imana ishimwe. Twarahezagiwe, 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 kandi nuno munsi nibahezagire, ihezagira abantu bayo imihezagiro yose y'ahantu ho mw'ijuru. Ngo twatoranirijwe muri Kristo Yesu kugira ngo tubabera. Iyo duhagaze mw'isi turabera, tuba turi hanga rikomeye kurusha ayandi mahanga. Umwana muto yera arakomeye kuruta umuntu akuze mugabo atejejwe. Naho bo bari bakebera barakomeye kuruta ihanga rinini ritejejwe. Mu gutoranya Aburahamu, Imana yagomba kwirobanurira ihanga ry'abantu bera ishira hejuru. Uko tugenda twubaha Imana niko tuba turi hanga rikomeye rifise uburambe rishobora kuramba. Kuko Imana idutoranya ntipfa, kwihoraho abo yatoranije tuzohoraho. Ariko ibindi byose umuntu yogira, nyamugigimira bikuraho, umuriro urabikuraho, abantu bonyene baravyibomorera. Ariko umuhezagira Imana iduhezagira, abo yatoranije ntawe ushobora kubinyiganza. Uwandikiye Abanyefeso yavuze ngo uko gutoranirizwa muri Kristo niko kwabahinduye abana b'Imana. Mbega iryo zina uwundi muntu yorondera rirutwa kwitwa umwana w'Imana, nimumbarire nirihe? Ntarihari. Ndagomba wiyumve kuri umwana w'Imana, uvuge ngo narahezagiwe. Hari igihe umuntu atinya kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo no mvuye mu muryango wacu, wari umuryango umenyekana. Naho umenyekana si umuryango w'abana b'Imana, namba batarakira ijambo ry'Imana. N'umuryango w'imboregwa, n'umuryango w'abahambanyi, n'umuryango w'abagwanyi, n'umuryango w'imaraya, n'umuryango w'abagizi ba nabi. Ariko muri Yesu wemeye agakiza araguhindura ukaba umwana w'Imana. Ariko umuntu akumira ku izina ry'umuryango ngo note famille, akanakwakira izina ryo kuba umwana w'Imana. Inyiganze gato wumve wakire, wemere ugura umutima, uve mu nzu ya so, uve mu bwoko bw'iwanyu. Ibyo bihebe ni bito cane kuruta kwitwa umwana w'Imana. Pawulo yavuze ngo muri we niho twaronkiye gucungurwa n'amaraso, twaronkiye guharirwa ibyaha, kumenya ibanga ry'Imana igomba, mbere ngo ducika iragi ry'Imana. Kuba muri Yesu, kuba muri Yesu, kuba muri Yesu niho duherwa gucungurwa. Hariho imiryango ikomakomeye mw'isi, ariko nta n'umwe ushobora gucungura abawo ngo ntibaje muri gehinomu. Kuba muri Yesu gusa niho duherwa gucungurwa. Kuba muri Yesu niho duherwa guharirwa ibyaha. Ubumenyi buzogwira ariko ntibuzokura ibyaha ku bana b'abantu. Kuba muri Yesu gusa tukemera gutoranywa n'Imana idutoraniriza muri Kristo Yesu, niho turonka guharirwa. Kandi ngo hahirwa umuntu yahariwe ibyaha byiwe bigatwikirwa. Nta buhigwe ku muntu yuzuye ibyaha, oya. Ariko arahiriwe umuntu yahariwe ibyaha byiwe bigatwikirwa. Aba barondera izina rya rurangiranwa, ariko ndagomba ndakubwire ngo Imana yarabisezeranye. Usomye hariya mu Byahishuwe Yohana mu gice ca 3, Imana yarasezeranye ko abo yatoranije bagenda bagwana intambara nziza bakanesha. Yesu yavuze ngo unesha nzomwandika ko amazina yanje 3, izina rya mbere n'izina ry'Imana yiwe, icompa ukazokwandikwa ku izina ry'Imana yacu.
ati izina rya kabiri umuntu anesha nzomwandika ku izina ry'umugwa w'Imana wanje Yerusalemu musha wururu kuva ku Mana. Icompa nawe ukazogira mu ruhanga izina ry'umugwa w'Imana. Amen. Atashira ku ikindi ngunesha beneda nzomwandika ku izina ryanje risha. Ibintu numvise bindenze cane. Simoni cotuma abantu barondera yandi mazina yo mw'isi ngo ngomba kwitwa naka mugakamatana n'ivyaha. Yemwe abatoranijwe, yemwe abumva ijwi rihamagara, muze twitegure igihe Imana izoba iriko irandika amazina ku bandi. Natwe batwandika ati izina ry'Imana, izina ry'umugwa wanje, izina ryanje risha. Abakozi twandikweko, abaririnzi mwandikweko, hariya mwandikweko. Tuzoba turi mu gikorane c'umunezero twambaye amazina asa, tuzoba dusa. Erega hamwe ikoraniro ntidusa, harimwo abubahwa cane batandukanye, ariko kuri uwo mugwa, kuri ca gisagara ciza, uwandikiye Abaheburayo yavuze ngo bagiye bizigama bagaragaza ukwizera, ngo ntibakunze isi mugabo ngo bahishuriwe ikindi gisagara. Si kimwe bariko barubaka bo mu gihe ca Aburahamu, si wa munara, oyaha. Turafise igisagara hariya ku Mana, turafise igisagara cubatswe n'Imana, umugezi n'umwubatsi n'Imana. Ico gisagara kizohoraho kandi n'abakibamwo tuzohorana n'Imana, ngo tuzokwama turaba Imana ingene isa, kuko tuzoba tuberewe dushajije. Ndakwifurije gutoranywa n'Imana. Wumva ijwi riguhamagara, witaba uguhamagara kw'Imana. Amavuta warobanujwe uyarinde nta nuko umuduhu. Umuhamagara Imana yaguhaye uwuhagararemwo neza, ushikare gukora ibikorwa bihesha ishimwe Imana yaguhamagaye. Ingabire nziza waronse kubwo kurambikwa kw'ibiganza n'abakuru, ushishikare uyibagarire, uyireke yake. Dukomeze twame, kuko ijuru rizojamwo abantu bamye imbuto nziza. Ndabifuriza ko tuzobana mw'ijuru, ndabifuriza ko muzobana na Yesu, ndabifuriza iri zina rihoraho. Amazina yo mw'isi yose azibagiranwa, abanka Imana ntibayisenge bazopfa bose ntibibukwe, ariko urukundo rw'Imana ruzohoraho ibihe byose. Abumvise amajambo Imana ibahezagire. Mbega uragomba kwitaba ugutoranywa n'Imana, uragomba kwitaba uno muhamagaro w'Imana. Hari igihugu ciza twasezeraniwe n'Imana, abagombye kwiyubakira igihugu ntibyashobotse. Nuno musi naho abantu bagerageza gukinga ibidukikije biguma binyiganza amahanga, ariko turafise igihugu twasezeraniwe n'Imana. Tukirora twizigiye niho Imana izoduhamagara, umuntu akandikwa ko rya zina ry'uwanesheje. Haracariho Imana itanga inkomezi. Umaze iminsi utsindwa, mwari musereje abaritegura. Umaze iminsi utsindwa, umvise inkomezi nk'iz'umusiba. Iminsi yose uratsindwa, iminsi yose uraneshwa, ariko hari Imana iguhamagara yo guhindura, kwagira inkomezi nk'iz'igisekuzo gishasha gikarishe. Abasore bagakariha, abigeme bagakariha, natwe abavyeyi tugakariha, imisozi tukayihuragura. Umuntu w'Imana Yehu yari nk'igisekuzo gikarishe, atururuza ubukari bwa Yezebeli. Harakenewe abantu bakarishe batururuza ibiza mw'isi. Ninde? Ni wewe witaba umuhamagaro w'Imana. Kaze mwari musereje, kaze usenga Imana, kaze usenga Imana. Haleluya.
mufukama aho mugeze dusenga Imana abantu biyandikishe muri uno muhamagaro w'Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kuri buno butumwa bwiza bw'umwuzuzo bwuzuza umuntu n'Imana akaba mu muhamagaro w'Imana mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Mana turaguhaye icyubahiro uyu munsi ubutumwa bwiza ko buriko buravugwa mu matwi yacu, umuntu wese agacaheza akisuzuma ko yahamagawe n'Imana canke ko yavyanse, agaca yitegura kugira ngo yumve kandi yemere ijwi rimuhamagara mu izina rya Yesu Kristo. Uwanditse ririya kete yavuze ngo henda dodora ku rugi rw'umutima wawe ngo niwumve ijwi ryanje ugaheza ukemera ukugurura. Alleluya. Ngo ndinjiri wawe duheze dusangire. Mwami turagushimiye kuri aba bantu hamagaye, kuri abantu bumvise umutumiro, kuri aba bantu bemeye umuhamagaro mu izina rya Yesu Kristo. Mana wa wundi Pawulo yavuga ngo n'umuhamagaro w'Imana none baraje. Raba umuntu wese Mana ivyo ariko arakubarira byari byaramutesheje bikamushira kure yawe, ntiyitwa umwana w'Imana, akaguma mu muryango, akaguma mu bitagira ikimazi, ariko noneho umunsi aremeye yigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. None turabasengeye, turabarambitse ku ibiganza, turabasabiye imbabazi. Amaraso ya Yesu nabeze, amaraso ya Yesu nabeze, amaraso ya Yesu nabigize hafi, umuntu wese yigire hafi. Haleluya. Yigire hafi y'umusaraba, hamwe dutunganirizwa umuntu akemegwa n'Imana. Oh haleluya. Zakariya caravuga ngo ubu tugiye kuyisenga atabwoba, ngo tukayisenga turabagororotse, ngo tukayisenga abantu baje gusenga Imana. None rero Mwami bemere, bemejwe Mwami kuko bigijwe hafi n'amaraso ya Yesu. Urakoze kutsindanishirije umuntu wese ibi bintu byose ariko arakubarira, ibintu byose ariko arihana, ibi byari byaramugiriye nabi, akaba bihevye akabaje ku Mwami abakunda. Urakoze Mana kuhari, urakoze ko wejeje, urakoze kutanza amahoro, urakoze kutanza umunezero, urakoze kutanza amasezerano. Ikindi gihe umuntu akazoronka izina risha. Turavuze turakoze, tubisavye byose kandi tubasengera mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu ari mu ijuru. Amena. Tugomba dusengere abafise amagara make, afise indwara imusesereje, uhaguruke wizeye kuko Imana irashabohora. Batubwiye ngo ni vyiza kwizigira Imana ukitega kiza kayo utekereje. Iyi Imana idutoranya igenda iravura imibiri yacu. Birashoboka akaba ari ingabire wari warahawe ariko imaze iminsi itari kiraka. Tugomba dusubire dufuruze ingabire zisubire zake, usubire mu gikorwa, usubire ukakaze, usubire ushimira Imana. Hari n'umutwaro ufise usengera ko watoranijwe n'Imana, Imana yirahiye. Hari umuhezagira abantu bayo, yarasezeranye kutwambika kutugira neza. Ntutinye kubibwira Yesu. Mbega hari ikintu wumva usaba Imana, uvyaguruke. Ariko kandi ragomba n'abantu bagenda gukwiza ishimwe ryayo. Mana data wa twese, aba bakunze wewe barahagaze kuko hari ico bagomba kuri wewe. Uri Imana y'abatoranije kandi ubatoraniriza gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe Yesu Kristo, ariko mu mibiri yabo harimwo ururyi. Turasenza Imana, indwara imusesereje, indwara imubuza gusinzira, indwara imubuza kuza gukora, kandi hari ibyo waramuhaye gukorera. Turayimaze ubushobozi, ibyayo tuyishize ku iherezo. Turamwatuye kugukira, agakiza kawe ugashikiriza abantu bawe Mana.
afise umutwaro umuruhije, afise umutwaro umuruhije, ariko yatawe ko ari wamuhamagaye ngo agukorere. None nk'uko ukomeza abo wahamagaye, natwe turamusengeye kugira ngo uru rusozi ruri imbere yiwe rutembe. Imisozi niyimuke, imisozi niyimuke, imisozi niyimuke, imisozi niyimuke. Kandi turabasengeye abagombye gufuruza ingabire wahaye, bararambitswe ku biganza n'abakozi, haba ingabire zinjira muri bo, ariko zimaze igihe zisinziriye, zitariko zirakorera Imana. Wewe niwe ufise umuriro utibuka uva mu ijuru ugakorokera mu mitima y'abantu. Abahungu bawe nibasubire bake, abahungu bawe nibasubire bake, abahungu bawe subira ubadomeke. Domeka abakobwa bawe Mana, domeka, badomeke, badomeke. Subira usukumurira mu mitima y'abakozi, basubira birase bwami, biyubure mu nkomezisha kuko wabisezeranye ngo niwe inkomezi abadendebukiwe. Umaze iminsi adendebukirwa n'umwongera inkomezi. Urakeneye ibisekuzo muri bano bantu, urakeneye ibisekuzo muri bano bantu. Bazosekura hariya mu miryango, bazosekura hariya ku buzi, bazosekura hariya babaye. Iremera ibisekuzo, abantu bambika inkomezi, abantu bambika ubushobozi, bahagurukana ingabo nyinshi z'Uhoraho, bakwiza ishimwe ry'Imana ihamagara. Ibisigaye Mana, ko wanyemereye ko nsangira ijambo ryawe nabo, ndabasabiye umuhezagiro. Hezagira abahungu bawe, hezagira hezagira, 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 hezagira. Abantu bungura ubwiza, ubungura ubwiza, ubungura ubwiza. Izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishimwe. Ndabisenze mu izina Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire.